Yakobo by'ukuri kuva isi yakaremwa kuva isi yakabaho sinari bwigere mbona umukobwa afise umutima ugumye nka Keti. Ntivyumvikana umukobwa ushobora kumara hafi imyaka 8 umwirukanka inyuma akanka kukwemera. Ntivyumvikana umukobwa ushobora gutera inda mugabo bikanka yuko ashobora kukwemera ngo aze mu bane. Ntivyumvikana umukobwa umugabo wiwe babana mu nzu apfe mugabo ivyo vyose yanke kukwemera. Ushobora kunsigurira gute mbega numukoshe ni giki umuntu abafise? None wewe waragiye uratongoza umaze kuresha arakwankira ariko umusavye foko arakwemerera. Urumva we wari kuresha umugore w'ubundi mugabo. Urabizi rero hariho ubwoko bw'imbwa usanga bufise umusembesembe umukiye ugoramye nk'uku wari umukiya w'imbwa. Sister je n'ubuje sindiganda gutahura kuri kwifata uko uremeye uzupfura umupfakazi ngo uracarende urindiriye iki? Sister je ndaguhanura nka musaza wawe sivyo? Urabizi ivyo wambwiye? Urabizi ivyo siko ndabizi. Fata ugende utwagwe na Dennis. None ndasiye wiwe. Sister ndakubwiza ukuri. Fata umugabo yarapfuye Nipo sivyo? Fata wemere Dennis mubana yiteho umwana wiwe yiteho na wewe kuko aragukunda cyane. Ngo gumufite inata ngaho biragusha none uzogiki? Kuko we nta kuntu woja kuresha umugore w'undi mugabo yapfuye nyagupfana impira mu kanwa ukaja kumuresha uziko ari umupfakazi nyagupfuka umushatsi mu mapa y'ibigori sivyo? Denise we naziga kera uri umuntu wiyubaye mbeho uwo mugore yokwankira kandi ari umupfakazi atamugabo afise akemera ko namutera inda nuwa hehe Denise? Yakobo wo mu muryango w'iwacu twakwitse ikimazi. Narinzi yuko inyuma y'iki gihe cyose tutari kumwe yuko nzosanga basi warateye intambwe mugabo ndiko ndabona umenga nta ntambwe uratera. Ndabaye urugamba jewe ndimwo ni urugamba nkeneye support. Je ndabaye ikimazi. Urumva kuva kera wamfata nk'ikimazi. Sawa ndi kimazi warantanze ikimazi kandi yiyumvira impamvu ico nkora cyose ata bintu by'inyungu bifise warantanze kuzimu. Umviriza rero Yakobo ndakubwira ikintu kimwe muri uno mupango jewe mfise urukundo ruko rurafururiza mu mutima wiwanje. Sinkeneye ibi umuntu aza kwitambika. Urumva kuba rero ndiko ndabikubwira bino nukubera ko nagufashe nk'umuntu wo mu muryango umuntu wa hafi mu muryango. Turumvikana rero nimba wumva ukeneye gushiramye nguvu na wewe shiramye nguvu ariko mugabo niwumva udashaka gushiramye nguvu kugira ngo umuntu wiwanye mu muryango singume nsaza atamugore mfise wumva nawe utabishaka vamwe urakagogwa n'ifura mu kanwa. We uri umugabo wiyubashye ubona utari kurasabye umuryango wacu. Ariko Frank uri imbaza amarusho hari umugabo wanje apfuye harageze ko mbwira abanje abo nkayo hani so mfise wewe musadanje gute jewe no hejuru y'ivyo nakoreye umugabo wanje ni hejuru kanapfuye cenja kurongorwa na Dennis jewe mbaza Frank ndakubaha kandi uri mwene wacu mugabo sinshaka kwemera ibi bintu sinshobora ahubwo umunsi uzogaruka uzanywe n'ibyo nibatse ko utazonyinjira mu nzu wanje. None sister kuwe nawe ngo byagucanze ntutahura none inda idoca ibiyande inda si ya Dennis? Koresha umutwe nawe wiyumviye. Frank nagenda kubwira yuko
iyi nda ni iya Dennis mugabo si ya Dennis uravyumva ni iwanje kandi umwana ni iwanje kandi umwana wanje nzomwifasha kuko n'ubu ndamufise Dennis ntari kuri yo uravyumva niyo mpamvu ntakeneye andi majambo kubwira Dennis mureke ni Dennis ivyanje nawe twaravanyeko Frank n'ikintu utaruzi hako nukwicara niko ndi umugore wa Dennis umufana n'injanda umupfakazi ushire ngaho kuri onzi hari ubwoko bw'abamaraya abafise amabere abatayafise abinzobe abirabura warabuze umuntu waje gutora hakuje gusuzuguza umuryango weboneka gusigara umwe akamugi ndanyura umogi Jombye ngo ndanyura umogi kawarupo mbeza ndakubwira ikintu kimwe neza sinabona ndakubahuka kandi je Imana senga siba yari vrema umbye ngo mwitabi umviriza genda urashobora kugenda Dennis urashobora kugenda ndeke gutakaza umwanya none kuri kunyirukana nk'umenga nicaye mu nzi wawe ari mu barabara ngenda nashaka nkareka kandi ntiwamfata nabi sawa igumane rero omoka temba karugenda je ntacyo uzongira uti kwinjirira umugabo yapfuye nyagupfuka umushatsi mu mapa y'ibigori Frank ubwaho murahagaze ngaho mukarya mwe na mushikawe muzi ko tutaramenya neza ingene urupfu rwa Nipo rwagenze aha urabona yuko twokwicara tugatekana jewe aha ndashobora kurara ntariye karara ntasomye n'icupa ndiko ndiyumvira mugenzi wanje Nipo none mwe ntacyo bibabwira mu muryango ndabasabye tugire amatohoza yimbitse twumve icyo bacaramwishe Nipo shadudu ushaka kugenda buhoro none wowe urubanza rurangure none wowe urazi ikintu cise Nipo ushaka kugenda buhoro wa mugabo je ndaguhanura sivyo uwo muntu baraje baramutwaye sivyo nubwo yari mugenzi wawe ntuzihina yazize amuje ugira amatohoza yiki none bamutwaye mwakoze iki amahoro jewe ndakubwiza ukuri Frank sinshobora gutekana mu mutima wanje ndazi icyo tumaraniye na Nipo jewe je nkuko ngoma ndabivuga sindemera yuko Nipo barapfuye Nipo yobarahana kuko Nipo ntashobora gupfa gutyo afise umuryango afise abagenzi benshi nitwumva ko Nipo yoba kugeza ubu yobarapfuye kandi nanjye ndabasaba ikintu mwe niwe mwari umuryango munini kora nimuze dukore duhige n'icyo kintu nkeka cyo caramwishe ariko Nipo yoba ari muzima je ntabyo ndemera none dudu wohera he ukagereza he ugiye kumurondera wewe courage murondera n'umuronka sawa woshaka kwitora dudu ukaja kuburana ukaja kurondera ivyo urondera utazi ikintu cishe umuntu wewe kuri umugenzi wiwe hari ikintu kimwe yakubwiye kimurondera yatugize gose hari ivyo mwihaye byukengera abantu bagendana ubumuga mubigira indahiro hinge muzobibona ndabona bigiye kutubera ikibazo rero ko bigumye atari
Darcy amezi 8 yose wari hehe uzi igihe kihaciye ndakurondera nkakubura n'ukuri ndakubonye nk'Imana aho mbona ari mbayeho mu kwihisha aha nari nje kukubwira amakuru kandi udacira hasi banganya bake nari nje kukubwira yuko Nipo akiri muzima